Ndetse kubwira ko umuhungu wanje yarose umukobwa akunda kandi nkaba namushimye kubwa ni mwiza no kwimana ntakubesha bijya uvuga rero amahera yose na kwimana n'umukobwa gororotse mwiza nacuzogaye kwe yaba ntagukunda ntubukiri muri iyi nzu kuko umaze kumbwira inkuru nyinshi atanimwe byose z'ubujuju gusa. Kwa hiyo umefikiria kwamba kama ndio mtu ambaye mnaweza kuoana naye? Ni kweli? Ya, ni kweli. Kweli unampenda huyo kijana? Nampenda sana. Yaani sana. Yaani zaidi ya sana, sijui hata niwe explain aje. Ni zaidi ya sana. So I was just nilikuwa na wait for the right time nikwambie. Because of love. Hello. Babe, how are you? I'm good, just missing you. Yeah, listen, nilikuwa nataka kukuambia kitu. Nakuomba sana ili yani hichi kitu ukifanyie kazi. I think it's time right now ili uonane na mama yangu, bibi yangu, wakutambue nyumbani. So inakuwa very serious, unaona. So I don't know unasema nini kuhusu hilo, lakini naona kabisa muda umeshafika ili uje nyumbani kujitambulisha. As soon as possible, yani tusipoteze tena time, unajua. Hichi ni kitu cha nimemaidi bibi yangu, sitaki kuaibisha, yani sitaki wasikie watu, unaona. So yani ningependa kabisa hata ingewezekana kesho uje nyumbani. Okay, fine. Basi nitakujulisha as soon as possible, okay? Bye. Love you. Sasa Kara, wana kosha gari unaipuliza. Zoda nawe. Harakubwiye. Tuzivuga Kirundi. Nawe vuga Kiingereza, English. Nuko tagiye kuza rero. Urazi Icyongereza? Twacize kera. Abakarorero. Avuga ndagakarorero. Karorero ndoni. Mu gisero wavuga mifano. Daga mifano. Ya English? Tuwebwe. Mfano wa English. Okay. Icyo ni Icyongereza. Tutarize kera. Uramu wagaze cyabwira very nice. Yes. What's very nice? Very nice in it. Ugerero. Nimesimama neza. Nimesimama nice. Urumva bitahuye. Tutarize kera. Okay. Nuba rero buke go ukanya. Hama. Jena ngo nagana. Nini? Sijasema kitu. Kana naona napenda kuongea. Yaani hapo risikia nini? Risikia nini? Unataka kujua nini? Iki rero iki. Ega tumegusikia. Wewe na nani? Tumegusikia. Wewe na nani? Ye peke. Umferenda mutweze. Uretse ikintu cyo mu buzima. Uzofata ikintu cyose. Ukagira nk'ibisanzwe. Yabasore baravuga gute? Ukabiringanisha. Unakamata kitu kama ni buzima bubi ukabiringanisha. Aho rero uzobaho neza. Kubera ko iyo urumvira ibyisi ukuri uzobiva ko hatubimariza. Kwe nyine. Hatubimariza. Nadoniya. Kujifikira bya doniya. Kujifikira bya doniya. Kama yanga kugarambia kila siku mtoto wangu vya dunia ukimejifikiria hatubimariza. Basi wewe maliza kuosha gari. Hadaje. Kanda musi nagutekea namaze gucoporewa mukeke ubona. Mkeke mzuri. Basi wasizi wanja bezere kama. Wewe Kara Dodoma kweli. Nuko. Ayibona. Because of love.
Sawa. Ibyo numva. Nguma numva we na mama wawe. Icyo mama numvise ambwira nivyo. Ibi ariko byakoze mama byose byo numva wibaza ko ibyo umubwira tumbwira tegere guba wamutumye ibyo by'abageni by'abakazana mwabitahuye yari bigeze gute bifisi yihe numero ibivaye bikacaye sha papa ndibaza ko yabikubwiye nyene mu cyamake ariko ugiye yabikubwiye papa ntigeze akubesha abimbwiye ariko inkuru iryo hisubiwemo kandi uyibwiwe na nyeneye Okay papa reka ndagucira ku mayanga iyo yakwira nangorane ntuncire ku mayanga mwanya ndawufise birido nido ukuntu bintu byifashe papa mu cyamake urazi yuko ubaho ngeze nzi gutandukanya icyatsi n'uruhu ndazi cyiza kandi ndazi n'ikibi urazi cyiza n'ikibi of course yes tuga kwijya amapa nta na kimwe mutaranyigisha nta manuro mutarampa zo kunyerekana umukobwa mwiza bameze ukunuku nuko umukobwa zo kwiba ku rugo bameze ukunuku nuko vraiment zambda wewe asha ahubwo ni wao ndi nyene muhora mu manura ni wao ndi nyene nari ndindiriye bewewe urasara cyane urakomeye cyena kubwiye umugore mwiza ingena ameze ariko rero utararonka master ugifise license nta mugore nakwemereye kuzoza tuvyumvikane twabiyaze turi babiri si rimwe si kabiri ni kenshi uravyumva utaraheza amashure usinirete swala la kuoa swala la friend girl si you bya nini sa bandai papa bandai mviriza basi tutaramenya cyo niki pa ujya mukobwa sikuvuga yuko ngo duhuye jo canke hirya yejo ujya mukobwa duhuye kuva ihise tugitangura secondaire murigana twigana mbe no kugira menye diplome ya secondaire genda yironga ni wabifisemo uruhara papa bisigura yuko niyo master ushaka without zamda papa bizongora for sure sa weye hauna akili sawa mwanamke ukishapata mwanamke hausomi tena no papa kwa ndivyo hata diploma singeipata ya secondaire sasa akibeba mimba simtaanza maswala ya mimba kama ni mimba kwa shei beba kitambo sema ni mwanamke ahubwo ameze gutya straightforward ngizina jimana wewe wibaza ko mu Burundi abaramuke bari stress ari baki ni benshi iyo baba bake sinari kuronka nyoko urabimba nini kwanza nyoko yakubyaye yari stress nukuvuga ko hari benshi cyo gihe twari nawe ugezweho ubu hari benshi ahubwo uzobura ingene ucagura uzosanga hari Zamda hari Zainabo hari Mariamu hari inde ababikira ni benshi papa ni benshi papa ariko ndakunda kandi akuba nanje nshaka kunkunda kandi unyubaha umviriza utabikoze ni wowe umwana wawe usabye jambo basi panviriza basi none sindi bona kumviriza tuyaga tuhanana yego pacho menya cyo neki ujya mvuga tumaranye imyaka itari mike mwigana muri secondaire kandi ntiturigera dutirigana no munsi wuyu arazi imbibe ziwe naje ndazi imbibe ziwanje arampanura nkamuhanura sawa ariko rero tumenye ko hageze igihe twabishira ku mugaragaro twabizana imbere y'abavyeyi ngo muce murongorano cyangwa guhanura ngo mwige mu bandanye muheza amashuri ko mwaniganye none panda kubaza ikibazo wo kwiyumva gute cyangwa ubona gute byo wumvise ngo nateye indagiturumbuga bidaciye mategeko amatwi no yaca nuba naravuze bipfu biji buryo bisohokera ibubafu twayazi ivyo wumva hama kindi cya kabiri uyo mukobwa ni wakubwira ngo muce mu bantu bunye no ahubwo nje ndabishaka ufise ubwoba ko bamugutwara how jiamini we ni garso boga we no suko pa umbiri unaona uri mweni Faisal ndio wewe uitwa Hamdan uzuri sana wewe unafahamu ariko ya Hamdan mubitao
hariho umugenzi wanje w'umuhindi Okay. uyo muhindi niwe yampaye amahera menshi ya mbere nakoze ko gutya urabona umuntu abakora ku ma 100,000 200,000 Sigura ko ubonye ubonye. Hamdan uzogera kuri byinshi ufise chance Kabisa. uravyumva mburiye kuri wewe uzongiza cyangwa nyiki No papa nanuka. ni maswali ni mawili utaniponesha au utaniuisha Cha kukuisha hicho cha nacho mimi ndakuponesha. bas wewe unapasha usome Hamdan rero yari umugenzi niwe wa mbere yambwiye ati kamata 2 million kafanye biashara ndayamusubiza nsubira ndabana paka nikawa tajiri Uzuri sana. yishwe n'umutima maskini alishakufa lakini alikuwa mtu mzuri umurundi agwereza 2 million Nibake kabisa. wali utumike Nibake. muhindi huyo Hamdan sofa ntamwibaginja mbwira mama wawe yaragifise inda cyanda mbwira iyo nda akaba ari umuhungu ni Hamdan akaba ari umukobwa Zamdan apana Zamdan nari gushira nari kurondera indene Hamdan kaguma kagaruka tena ni juice zaite lakini ningekuwa naza ningetafuta tena ka Hamdan ka Adan kawe kana kuja hivyo basi turi kwiswara rero ya wewe Egopa. stop niyaragira nubona ugiburaya urashobora gukurayo bazamda benshi cyane bamanywere ya ivi banyomyere ya rangi nyeupe wowe urabona umukobwa afise imishatsi yera ibura abo bibishatsi yera cyangwa isa na jone cyangwa ishana mbre nayo nshaka cyangwa kujyanye nepa niho twikundane igihe je naje nibuka basi ndagusaba ikintu kimwe pa okay basi ibyo kurongora uyu tumane tubihagarike ariko basi umumenya ko mufiance wanje wabo bashobora kuba baruga urazi gituma mbubwira ko wabo boba baruga kubera yuko yagutwaye uruhunu ruhande donc yagutwaye umutima yagutwaye umubiri wawe wose uguma ivyo mvuga ntibiriko birinjira eba dusoke nzinda ndagwa gasoda hano ubyumve neza kindi baza kumenga n'inyota irimo papa ariko rancha n'intege zo kuyenga urumva cyane intege zo gushika ku ntembero ziwawe uri kurantegurira papa none Zamda niwe zozi gushikana ko cyangwa rigiwe ntanga uburyo 80% papa ni Zamda ni byinshi utazi mu rwego rw'ishure rwo yabatariwe umbwira ngo mbandu umushoferi sinzi n'ikindi none uyo mukobwa ni marayika none ko marayika ari we twemera ko ari mwiza tutamubonye basi dupange basi papa du planning ubanze basi umubone umaze kumubona ukamubaza sinkeneye kumubona ubu haracari kare bana stop kabisa mimi naona pangani mapema sana achana naye bado mulisoma naye fresh akakuongoza fresh hivi mungari friend basi ndaachilia hivyo fresh lakini asikukataze kuendelea uko mbele ivyiza biri mbere Mungu wanje you are my son I love you papa urukura judge ngo umuntu utaravugana nawe please je ndagusabye basi njagazi we mumaze kwicarana gutya we ngene ndakuzi ibibazo uzomubaza uzocuronka inyishu direct imurimo papa ntunteshe cyo nikundira ntunteshe iterambere ujye niwe iterambere reka ndakubwiye Hamda na kalale kwanza pumfika tuzobisubiranye ko ndabona weye you are in love na ivyo mvuga byose ni nk'amazi atemba ku mabuye papa for sure ndamukunda sawa genda ubanzuruke genda please sigara moreko cyiyumvire papa ndiko ndavyumvira uronke nyishu yubaka itabomora thank you ndiko ndavyumvira you are my son I love you nagatwe ego merci ariko cyiyumvire ko papa sawa bye sawa cyati nikicucu cyangwa baramuruze sinshobora kubyemera munzu yiwaje cyewe ujya nzomurongorera ninze nzomurondera uwatwara mama ateke kucewe ngo aramukunda ngo bariganye none yiganye na Zamda wenyene uyo Zamda n'umurozi kazi yarandogeye umwana ndavuga niyumva Because of love.